Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utaravyonda kurafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: ibice birenga 50% vy'abaza kurondera urupapuro rw'inzira pasiporo nyene bazana impapuro z'amagendo. Uwurongoye igipolisi kijejwe ikirere n'ingenzi Maurice Mbonimpa avuga ko gutanga urupapuro rw'inzira pasiporo muri iyi minsi vyasubiye guteba kuko ibice 50% vy'abaza kururondera bazana impapuro z'amagendo. Izo nazo ni urupapuro rw'umwirondoro w'uwurondera iyo murekarengane, urupapuro rwerekana aho umuntu aba attestation de résidence, urwerekana umwirondoro w'umuntu ari wo attestation d'identité complète ndetse na karangamuntu. Mbonimpa akaba avuga ko mu matohoza bakoze bajanye amadosiye nka 50 mw'izone canke mw'ikomine Guhinyuza, basanze 20 ariyo y'ukuri, ayasigaye yose ari ay'amanyanga gusa. Kubera ivyo baciye bafata ingingo y'uko uwurondera ico gitabo c'inzira hategerezwa kwiyizira wenyene. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi abamenyeshamakuru bahamagarirwa gutanga inkuru zifitiye akamaro umunyagihugu n'abajejwe gufata ingingo. Mu gihe igihugu c'Uburundi kibangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse kw'ihindagurika ry'ibihe, ngo biragaragara ko mu gisata c'ibidukikije abamenyeshamakuru batagikorako inkuru zikwiye. Vestine Nahimana arongoye ikigo kigenzura ibimenyeshamakuru CNC yabishikirije ku wa gatatu Rusama 2024 mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu kigo c'abamenyeshamakuru Maison de la Presse mu gisagara ca Bujumbura. Bernard Ndayikeza, umuhinga mu vyerekeye inkuru z'ibidukikije, yemeza ko nanye zitwa ko zikorwa ahanini usanga zidatohojwe neza ngo zishobore kwigisha umunyagihugu ibijanye no gukingira ibidukikije canke ngo zikabure abajejwe gufata ingingo zibereye, kuko ahanini bashimikira ku birori batinjira ikibazo mu mizi ngo bagitohozeko. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira abatabazi. Ni mu ntumbero yo guteza imbere ubuhinga n'ubumenyi bwabo no kubaronsa ibikoresho bigezweho bituma barangura neza imirimo yabo ya misi yose, nk'uko biri mu ijambo ryerekeye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatabazi ryashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano kuri uwu wa 2 Rusama 2024. Itorwa ry'icivugo c'uwu mwaka umutabazi w'umuhinga mu gikorwa c'igihugu ngo ritanga akaryo ko gusuzuma no kurimbura aho igihugu kigeze mu bijanye n'ubushobozi, ubuhinga n'ibikoresho bigezweho bifasha kurangura ibikorwa vyabo vy'ubutabazi, nabo nyene bikingiye hatibagiwe kubakarihiriza ubwenge no guhimiriza abanyagihugu gufashanya n'abo batabazi mu bijanye no kurangura neza iyo mirimo. Vyinshi navyo vyerekeye iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi hari umurimyi yazuye inkoho zahambwe mw'itongo iwe. Nk'uko OPG yishikiye aho mu Ruyaga muri zone Kanyosha yabishikirije muri raporo yakoze, umugabo yitwa Ntahombaye Berekimasi w'imyaka 35 yazuye inkoho 5 zo mu bwoko bwa AK47 aho yariko ararima mu murima w'imyumbati uri mw'itongo ryiwe riri ku mutumba Kabumba muri zone Ruyaga komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Rusama igihe c'isaha 2:30 nk'uko iyo raporo ibandanye ibivuga. Berekimasi ngo yaciye aja kubibwira abajejwe intwaro nabo babibwira igipolisi,
aho ngo caciye kiza kuraba ivyo vyuma kivuga ko casanze biza vyarononekaye. Ico gipolisi nyene ngo caciye kigenda kibijanye, ubu bikaba biri mu bubiko bw'ibirwanisho muri zone Kanyosha. Vyinshi navyo ni mu kanya mu buryo burambuye. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya kubaronsa. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ibice birenga 50% vy'abaza kurondera urupapuro rw'inzira pasiporo bazana impapuro za magendo. Uwurongoye igipolisi kijejwe ikirere n'ingenzi Maurice Mbonima avuga ko gutanga urupapuro rw'inzira pasiporo muri iyi minsi vyasubiye guteba, kuko ibice 50% vy'abaza kururondera bazana impapuro za magendo. Izo nazo ni urupapuro rw'umwirondoro w'uwurondera iyo murekarengane, urupapuro rwerekana aho umuntu aba, ni ukuvuga attestation de résidence, urwerekana umwirondoro w'umuntu ari wo, ni ukuvuga attestation d'identité complète, ndetse na karangamuntu. Mbonima akaba avuga ko mu matohoza bakoze bajanye amadosiye nka 50 mw'izone canke mw'ikomine guhinyuza, aho basanze 20 ariyo y'ukuri, ayasigaye yose ari ay'amanyanga gusa. Kubera ivyo baciye bafata ingingo y'uko uwurondera ico gitabo c'inzira ategerezwa kwiyizira wenyene. Ikibabaje ngo nuko izo mpapuro atana rumwe rurenza amafaranga 1000 mw'izone canke mw'ikomine, ariko ugasanga urwa magendo umuntu aruguze ibihumbi 20 canke arenga. Maurice akaba amenyesha ko kuva ubu ufashwe aje kurondera igitabo c'inzira azanye urupapuro rwa magendo aca afatwa kandi agahanwa hakurikijwe amategeko ahana uwiganye umukono wa musitanteri, umukuru wa zone ndetse n'ibindi. Ahanura rero abanyagihugu kutizera umuntu n'umwe mu kumutuma urupapuro urwo ari rwo rwose, kuko ariho hava impapuro zitarizo. Akaba avuga kandi ko no gutanga ibiturire mu kuronka izo mpapuro aho bigiriye ku buhinga bwa none ubu vyagabanutse. Ahanura abantu kudasubira kwibwa bahenzwe ngo bagire babafashe kandi batabishoboye, ahubwo biture inzego zibijejwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abamenyesha amakuru bahamagarirwa gutanga inkuru zifitiye akamaro umunyagihugu n'abajejwe gufata ingingo. Mu gihe igihugu c'u Burundi kibangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse kw'ihindagurika ry'ibihe, ngo biragaragara ko mu gisata c'ibidukikije abamenyesha amakuru batagikoraho inkuru zikwiye. Vestine Nahimana arongoye ikigo kigenzura ibimenyesha amakuru CNC yabishikirije kuri uwu wa gatatu Rusama 2024 mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu kigo c'abamenyesha amakuru Maison de la Presse mu gisagara ca Bujumbura. Bernard Ndayikeza, umuhinga mu vyerekeye inkuru z'ibidukikije, yemeza ko na nke zitwa ko zikorwa ahanini usanga zidatohojwe neza ngo zishobore kwigisha umunyagihugu ibijanye no gukingira ibidukikije canke ngo zikabure abajejwe gufata ingingo zibereye, kuko ahanini bashimikira ku birori batinjira ikibazo mu mizi ngo bagitohoze ko. Ku bwa Mireye Kanyange arongoye Maison de la Presse, ukubura ibikoresho bikwiye, ibibazo by'ubutunzi, politike, imibano n'ibindi biri mu ntambamyi zibuza umumenyeshamakuru gutanga inkuru isuzumye neza kandi ikwiye. Agasaba inzego z'umutekano n'intwaro gufata ikarata ndangamumenyeshamakuru nk'igikoresho kimuha uburenganzira bwo kurondera inkuru. Thierry Kitamoya, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe ibimenyeshamakuru, yasavye ibimenyeshamakuru kugwiza ibiganiro n'inkuru muri ico gisata. Yashikirije ko uburenganzira bw'umuntu bugarukira aho ubw'uwundi butangurira, anabasaba kwiyubara mu nkuru bacisha ku mbuga ngurukanabumenyi, kuko igihuha gitanzwe n'umunyagihugu gitandukanye n'igitanzwe n'umumenyesha makuru. Nayo mu bindi kandi nuko leta yiyemeje gushigikira abatabazi. Ni mu ntumbero yo guteza imbere ubuhinga n'ubumenyi bwabo mu kubaronsa ibikoresho bigezweho bituma barangura neza imirimo yabo ya misi yose,
nk'uko biri mu ijambo ryerekeye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatabazi ryashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano kuri uwu wa kabiri Rusama 2024. Itorwa ry'icivugo c'uwu mwaka umutabazi w'umuhinga mu gikorwa c'igihugu ngo riratanga akaryo ko gusuzuma no kurimbura aho igihugu kigeze mu bijanye n'ubushobozi, ubuhinga n'ibikoresho bigezweho bifasha kurangura ibikorwa byabo by'ubutabazi nabo nyene bikingiye, hatibagiwe kubakarihiriza ubwenge no guhimiriza abanyagihugu gufashanya n'abo batabazi mu bijanye no kurangura neza iyo mirimo. Uguhimbaza uwo munsi ngo ni akaryo keza ko guhamagarira abarundi gushira mu nteguro zabo imigambi myiza yo gukinga ingaruka mbi z'ivyaduka, zaba izova mu bikorwa by'abantu canke kwihindagurika ry'ibihe. Ni akaryo keza kandi ko kumenyesha abanyagihugu akamaro k'abatabazi kibonekeza mu bikorwa byo gukinga no kurwanya imiriro, mu butabazi bw'ibanze ku bahuye n'ibiza, gukingira ivyabo no kubungabunga ibidukikije, hamwe no kwibutsa ivyokorwa mu gukinga no kugabanya ingaruka mbi z'ibiza bihungabanya imibereho y'abanyagihugu n'iterambere rusange. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi watanguye guhimbazwa ku wa 4 Rusama umwaka w'1999, inyuma y'uko abatabazi 5 bo mu gihugu ca Australia basize ubuzima mu gikorwa co kuzimya umuriro w'icaduka mw'ishamba. Mu Burundi ibirori vy'uwo munsi bizobera mu gisagara ca Bujumbura. Vyobereye mu gisagara ca Bujumbura kw'igenekerezo rya 3 Rusama 2024. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.